navuze ati cenga ndabe uwo muntu uwariwe ncasanga nta kintu na kimwe wovuga ngo yarakoreye Burundi yokwirata kuva avuka, kuko nawe yari yakoze muri banki Entebe banki, bamwirukanye kuko ataca amaze, baramwirukana bamukurayo, acahungira muri mwe bita societe civile kugira ngo yerekane ko ari igihangange, acakorana n'abakoroni. Umuntu nasanze yarananiwe no kubaka urugo rwiwe, yoshobora kutubwira ikintu cy'iterambere mu Burundi. Agiye muri mu kabare akarya brochette n'ibitoki n'ibiyeri, aca yitahira kuko nta mwana avuga ngo ntiwasuma, nta mugore mubaza ngo zana rasyo, byaramunaniye no kuzana umugore. Mugakiri baravuga yamuhe bane mbwira nkuwa niki yohanura Abarundi ya adashobora no kubengerera sitagwa mu muryango, atamara mwishuza ngo zana amahera y'ishuri, nta mugore amubwira ngo ntibazanye rasyo, iyo umuntu yananiwe kubaka urugo rwiwe yo kubaka Burundi. Kwa umugabo niyubaka urugo tubone, nawe abona umugore amubwira ngo uraza rasyo, imyaka afise yazigera ingana. Muri Bibiliya handitse ngo udashoboye gutunga umuryango wiwe yotunga abandi gute. Dutegereza gutegura aho abana bacu bazoja, mugabo bari kwategura aho agace kiwapfuye bizaba biheze byose tuzamuhabanika.